Loué soit le Seigneur, remercié soit-il. ashimwe Je crois que umwami. chacun qui vraiment a expérimenté le Seigneur, ndizera ko umuntu wese yagize umwimenyerezo le w'umwami Seigneur a possédé la vie, uwo il peut plus vivre sans le umwami Seigneur. ubu umuntu afite ubuzima bw'umwami ntashobora kubaho atagira umwami, ntashobora kubaho atari kumwe nawe, Il ne veut ntashaka sans lui être rien du tout. Il ne peut atari kumwe nawe nta kimwe abari ntaca abari imbere yaho, imbere l'homme y'ibyo ne peut pas savoir ce que c'est que umuntu ntashobora avec kumenya Dieu. icyo ari cyo kubana n'Imana. Ni igihe gusa wagize umwimenyerezo n'Imana, aho niho honyine rencontré réellement quand iyo by'ukuri twahuye n'Imana, quand il nous a appelés, igihe nous yaduhamagaye avons eu une rencontre personnelle avec natwe lui. umwe wese akaba yarihuriye n'Imana, niho ashobora kumenya icyo ari cyo kubana n'Imana. Turabibona mu byanditswe byera, na cyane cyane hamwe na Pawulo yari Sawuli, turazi Ce que étaient ses motifs, i- ses intentions. ibyiyumviro byiwe, ibyo yagomba gukora turazi ibyo ari byo. Il avait du zèle. turazi ko yari afise umwete. Murazi urashobora kugira umwete mubi mu kutamenya, Mais après que le ariko Seigneur inyuma umwami amaze guhura nawe, regardez cet homme, raba uwo mugabo il a été totalement transformé. yarahindutse burundu. Il était plus un adversaire, mais il était pour Ntiyarakiri umugwanizi, ahubwo yari umugenzi w'umwami. plus rien pouvait Nta kintu na kimwe le faire douter. Il était à 100% cyashobora kumutuma akekeranya. Yari afise ubushizi bw'amanga, yarazi ko ari kumwe n'umwami. Bakundwa bene data n'abashiki banje, bagenzi mwese, uriwe wese, Dieu a parlé avec nous. Imana nimba yaravuganye Alors nous natwe, savons qui a parlé avec nous. turazi uwavuganye natwe ari we. Et alors, personne Aho ne rero peut dans ce monde nta muntu n'umwe yaba muri ino si nous faire douter à cela. yoshobora Mais kudutuma dukikeranya kuri Dieu ibyo, est avec les siens. ariko Imana iri kumwe Il n'abayo, ijana n'abayo, Et il iri marche kumwe avec nabo, igendana nabo. Paul, Turabona Pawulo, plus rien pouvait nta kintu na kimwe cyashobora kumubuza gukunda Imana, qu'on l'avait frappé et presque naho bamukubita bakamutera amabuye et toutes sortes de choses. ngo apfe, bakamukorera n'ibindi bibi byinshi byaje kuri we. Rimwe na rimwe turibaza, mbega hari ikintu cyashobora kumwigiza kure L'éloigner de l'amour de Dieu, non. y'urukundo rw'Imana? Oya, yari yiteguye gutakaza ubuzima ku bw'umwami. Ndabyizera bakundwa, ku mwana wese w'Imana azomera gutyo. Mu by'ukuri nimba umwami Vite dans notre cœur. abaye mu mutima wacu, akaba yaragize ubuturo mu mutima wacu kuva ku ntango gushika ku mpera, azoba ari akamwemwe ku kubana nawe tutaravye ku bihe bigoye. Uko byoba bimeze kose, tuzojana n'umwami mu nzira yaga, dufise amashimo yo kujana nawe. Pawulo aravuga hano Dans 2 Corinthiens chapitre 3, mu Bikorinto ba kabiri igice ca gatatu, dans 2 Corinthiens chapitre 3, Abikorinto ba kabiri gatatu guhera ku murongo cette wa kane. assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo, si uko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cose nk'aho ari twebwe candurutseko, ariko ubushobozi dushobozwa n'Imana. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas ubwo bushizi bw'amanga tubufise ku bwa Kristo, si uko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu avec une cose. pleine certitude. Pawulo yabivuga afise ubushizi bw'amanga, kubwiwe Il n'a rien pu faire. ntacyo yashobora De gukora. lui-même, Ubwiwe il a vu yarabonye, que ses chemins abona ko inzira ziwe n'ubuzima bwiwe aucun sens. ntacyo byari bifise bisobanura atamana afise, ariko yashima ubuntu bw'Imana, yashima uwamucunguye, wamushoboje. Atahura yuko ubuzima butarimo umucunguzi ataco busobanuye. Bakundwa, ni ikintu ciza cane hano c'akarorero hamwe na Pawulo. Agomba kuvuga ko hano ntavuga we wenyene, ariko acashiramwo n'abandi. Aravuga hano, dusubire dusome hano, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo, si uko dushoboye ubwacu
bakundwa Quand Dieu appelle des hommes, iyo imana ihamagaye abantu il les rend capables. Lui-même, il les rend capables. niyo yonyine Ils ibashoboza deviennent eux-mêmes. si uko ubwabo boca baba bari ari abantu bashoboye twe ntacyo dushoboye uko bimeze kose mu bwami bw'imana oya ariko Avec cet apôtre, avec hamwe Paul, n'ino il dit, ntumwa nous Pawulo appelons, hano on peut aussi dire, turashobora kuvuga comme il est écrit ici, nk'uko byanditswe hano ce n'est pas au verset 5. À ku dire murongo wa que nous gatanu soyons parmi si uko dushoboye ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'aho ari twebwe cyandurutseko hariho abantu bibaza ngo barashoboye ikintu hariho abandi bavuga ngo turashoboye peut-être que cette capacité kumbure vient de l'homme. ubwo bushobozi buva ku muntu ariko hano avuga atoya si uko bivuye kuri twebwe Nous, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. ubushobozi bwacu buva ku mana bakundwa bene data na bashiki bacu Différence ici. iri Paul niryo n'envoie tandukaniro hano pawulo yararikoze kumbure hariho abagabo qui se sont pensés capables. biyumviye ko bashoboye muri ino minsi kera ndabyibaza Nous ne voulons pas ntitugomba le prétendre de qui que ce soit. Mais quand kubyibaza uwo ari we wese ariko muri ino nous minsi voyons aussi des hommes, turabona abantu peut-être qui se pensent être capables. kumbure nabo bakibaza bati turashoboye iki cyangwa gukora kiriya oya si twebwe ariko si twebwe twebwe oya si twebwe ubushobozi bwacu buva ku mana ntacyo twoshobora kwikorera ubwacu ibi ni ibintu byiza cyane kandi uwundi murongo kure Et nous, gatandatu rendu capables d'être ministres d'une niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha C'est lui qui nous a rendu capables niyo yadushoboje d'être ministres. kuba abakozi b'isezerano rishasha bakundwa bene data na bashiki banje nibaje kuri ibi Lui, il nous rend capables. nimba we yadushoboje C'est mieux. aho rero ni Si lui byiza ne nous rend pas capables, atadushoboje naho si notre capacité ne vient pas de lui, ubushobozi c'est mieux bwacu de butavuye rien faire dans kuri la we kuri we reka tureke ntihagire icyo dukorera imana Si Dieu te rend pas capable, imana itagushoboje ntibikenewe kugenda mose yari abizi yosuwa nawe nyine yari abizi na mose avuga ati niba utari kumwe natwe ntaho tuzogenda ntacyo tuzokora na kimwe na paul yashobora kuvuga uko nyine c'est lui qui nous a rendu capables ngo niwe yadushoboje de lui-même. ubwiwe Paul n'aurait rien pu faire. paul ntacyo yashobora gukora ubwiwe Tout ce qu'il aurait essayé aurait échoué. ibyo yashobora kugerageza byose byari kunanirwa ariko yashobora kuvuga ati imana ihabwe icubahiro iyo yadushoboje bakundwa bene data n'abashiki banje ibi ni byiza cyane natwe icyo twokora ni uguha ibyubahiro imana muri byose tukavuga tuti idushoboze bitameze uko Mais nous pouvons dire, ariko turashobora celui kuvuga qui prend, celui ngo qui choisit, il le rend capable. uhitamwo we ahise acaguye niwe adushoboza Il veut qu'il fasse. Et je ngo crois dukore que ibyo nous agomba avons ko des dukora réunions nicyo gituma dufise ibikorane puisse nous rendre capables. kugira ngo adushoboze amen Capables d'être prêts pour kugira ngo dushobore kwitegurira ukugaruka kwiwe kuri hafi muri zeri ibyo aragomba kudushoboza aragomba kudutegura nk'uko byari biri kera yashoboje ubwoko bwiwe de le servir et il le fait encore aujourd'hui. ngo bamukorere n'uno munsi arabikora ntarahinduka Très reconnaissant Seigneur pour cela. turafise amashimwe y'umwami ku bw'ivyo turagomba ko muri kino gitondo tumuzana ivyubahiro imbere y'uko mwene data frank aza guduha ijambo turagomba ko twese dusenga turahaguruka kugira ngo tubikore mana yizigiwe turagushimiye n'imitima yacu yose ko muri kino gitondo turi hano dushobora kuza hano kandi dushobora gushima izina ryawe tukakuzanira ivyubahiro mwami twari hehe twari turi kure y'imana n'ubuntu bw'imana Où sommes-nous ubu turi hehe twaracunguwe n'umwami nawe we sur le chemin éternel? Nous mu t'adorons. nzira y'ibihe bidashira turagusenga turagushimira n'imitima yacu yose uduhezage muri kino gitondo wamaze kuduhezagira Dans les heures passées, mu masaha yaheze kandi n'ubu uragomba kuduhezagira mu masaha ari imbere yacu mwami ndagushimiye baje bose kuri mwene data wese na mushiki wanje kuri umwe wese ataragira umwimenyerezo mwami umugire ubuntu akubone bimushoboze uno munsi abibone ubohore bose ukuri imigozi kuri bose utanga ubuntu bwawe turagusenga turagusaba umugisha wawe kandi muri kino gitondo uhezagire mwene data la parole dans sa bouche. ube ijambo mu kanwa kiwe no mu mutima wiwe Adoration te soit apportée à ton nom. ugusengwa bikuzanirwe mu izina rya yesu kirisito amen Amen. amen Peut-être amen que nous chantons encore un chœur. turirimba akaririmbo kumbure mwene data frank Viendra. Qui propose un chœur? duha akaririmbo Les, les
portes en perles sont ouvertes. imiryango y'imyezi iriko yugururwa. Pour moi, dans la gloire, les portes en perles sont ouvertes. Imiryango y'ibirezi iruguruka. Par le sang, je suis sauvé bw'amaraso narakijijwe et préparé pour le salut, pour le départ. nateguriwe Là, l'amour de Dieu est clair. kwitahukira mu rukundo rw'Imana Ce rutomoye. sera l'agneau lui-même azoba ari umwagazi wenyine ubwiwe dans cette ville muri kiriya hospitalière, gisagara la nouvelle aho muri Yerusalemu mushasha. Jérusalem. Louez et remerciez soit le Seigneur. hashimwe umwami, Que la paix soit avec vous, amahoro abane qu'elle namwe, soit avec nous tous. abane natwe twese. Alors que le frère Rousse igihe mwene data lisait rusi cette parole, yasoma rya jambo, il est celui qui nous a rendus capables. niwe Il yadushoboje, nous a aussi rendus capables. Je me suis nawe posé yaradushoboje. la question, nibajije ikibazo, qu'il a pu le faire avec moi. mbega yashoboye kubikorana nanje. C'est une chose n'ikintu d'écouter la parole, kumva c'est une ijambo, autre kandi n'ikindi kintu de s'humilier sous cette parole, guca bugufi mu iryo jambo, munsi y'iryo jambo, s'abaisser sous cette parole. ugaca bugufi munsi y'iryo jambo, ukavuga uti mwami ngirira ubuntu, numbone nunsuzume, mbega ni iby'ukuri, mbega niko bimeze gusa muri bibiliya, ni iby'ukuri canke ni iby'ukuri mu buzima bw'iwacu. mu mutima wanje hariyo inyota, hariyo akamo ko gutaka kibwina bifatanye n'ibi, mbega biranditse gusa, mbega mbega byabaye ikintu gifatika mu buzima bwanje, yaradushoboje. Ni twese nitwibaza ico kibazo, Imana izoshobora kubandanya kugendana natwe mu butumwa bwiza bwose. Ubutumwa bwiza bwose si gusa ngo tubwumve, ariko dushobore gutahura ico agomba kutubwira, dutahure yuko agomba kudufasha. Tugomba kumenya yuko dukeneye ubufasha bwiwe, kandi twebwe ubwacu ntidushoboye gukora ikintu icyo ari cyo cyose, mbere no kumukorera no kumukurikira mu kumvira. ino minsi ntizokwibagirwa kuri twebwe, si gusa nk'ibikorane, ariko kuko twegereye Imana, twayigize umwimenyerezo, umwe wese ku ruhande rwiwe, kuko ijambo ryiwe n'umugambi wiwe byabaye ibitomoye kuri twebwe. ndashobora kuvuga kuri jewe, ibi bikorane byari umugisha mwinshi cyane. iyo nibajije kuri ibyo, ingene inkomezi mwene data Branham yakoresha kugira ngo atangaze umugambi w'agakiza w'Imana, umugambi w'Imana. muri ivyo turabona ubu bumwe bw'ibwina n'Imana. kuri kirya cigwa Imana yihishuye, ndababaza ikibazo: ninde mu butumwa bwiza bwose yahishuwe n'Imana muri Kristo? ni igiki cyabaye kiboneka? intebe y'ubuntu, uguhishurwa kw'Imana muri Kristo n'umucunguzi wacu, si amajambo, si inyigisho ndende twogiye kurondera. oya, ni Imana yahishuwe mu muntu. nimba mu kwizera twatahuye ibyo, ukundi gusha nimba twakozwe ko n'ibyo, kuko uko niko Pawulo abivuga mu Bifilipi 3. nimba jewe nanje nafashwe na Kristo, Bafilipi 3:12. reka dukugwe ko tube twarafashwe nawe, inyigisho zacu kuri we n'ibyerekeye byose umugambi wiwe ntibikwiriye, ntibihagije, kiretse
une relation intime dufise ubumwe bw'ibwina avec notre Seigneur. Et hamwe n'umwami wacu kandi umwe wese navyemere n'umuntu muri no minsi avance et apporte des enseignements les plus azana incroyables. inyigisho En se référant zitumvikana agafata akisunga brana tous ceux d'entre nous, nimba twese muri twebwe abantu bizeye ubutumwa bw'Imana la même relation intime avec dufise Dieu. ubumwe n'Imana bw'ibwina nk'ubwo mwene data Branham yari afise tuzotahura ibyo Imana yavuganye nawe muri we n'uburyo ingene Imana igomba ko bitahurwa ibyo tubuze mu by'ukuri Cette communion, n'ubwo bumwe connexion, n'ubwo bufatane n'ubwo bumwe bw'ibwina n'Imana amen ubwo rukundo rw'ibwina bamwe n'abandi amour sincère, vrai. n'urukundo rw'ukuri Les uns pour les autres. urukundo Je l'ai dit rutagira plusieurs années et je l'ai traduit. uruheyiheyi nabivuze kenshi hano ndiko ndabisobanura igihe mwene data Branham Après Branham, babajije Branham bati mbega ubwo bushobozi laquelle tout cela arrive. ibyo bishika Non, aravuga ces ati choses ont lieu par l'amour de ubushobozi oya ibyo biba kubw'urukundo rw'Imana turagomba kwamba twese dufite ubushobozi ariko ubushobozi Dieu est bw'Imana révélé dans l'amour buhishurwa mu de Dieu. rukundo rw'Imana Pensez à cet exemple-là. mwibaze kuri kajya Il y karorero a hajya hariho un taureau qui vient à frère Branham dans le champ. inka yaje kuri Branham mu murima uwo muntu aravuga ati naravye iyo mfizi ndayikunda yego Je vous pose la question. ndababaza ikibazo muri kino gitondo Dans quel état sommes-nous? mbega twe tumeze gute Nous aurions perdu nos chaussures. twe ntitwaca dutakaza ibirato Nous byacu aurions peut-être nous-mêmes ubwacu hors contexte. tukaba Et il twavuye donne la réponse. nawe aca duha inyishu Il pose la question et il répond. abaza ikibazo agaca yishura ati byari iki rwari urukundo urukundo ku bazimiye urukundo ku bagwayi urukundo rw'ibwina rw'Imana Compassion. ikigumbagumba kugira ikigumbagumba mwene data Branham ntiyazana inyigisho Nous gusa a apporté Dieu. yatuzaniye Imana Il nous a montré le chemin. yatweretse inzira Comment nous pouvons revenir. ingene dushobora kugaruka ku mwami Et comment nous devons marcher. ingene tugomba Dieu, le kugendana Seigneur, n'Imana dans l'obéissance. umwami mu kumva no mu kwizera mu kwizera no mu kumvira ntiyari amagambo gusa aya majambo yo mu Baheburayo 10 ndayafise mu mutima wanje yego ndayafise ku mutima wanje Abaheburayo 10 En relation avec la prédication de frère hamwe Branham. n'ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham Hébreux chapitre 10 verset 1. En effet, la loi qui possède umurongo wa mbere ibyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza non l'exact bidafise ishusho bwite y'ibyo vyiza des choses ne peut jamais ntaho byoshobora ne peut jamais guhingura abegera igicaniro chaque année bibahingurisha ibyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka amener à la perfection ceux qui prennent part dans le sacrifice, donc aux assistants. Restons un peu ici un moment. reka tugume hano akanya gato Encore autrefois, alors que Paul et les kera apôtres igihe Pawulo n'intumwa écrivaient leurs bandika ivyete dans vyabo le temple, ils mu sacrifiaient. mu rusengero batanga Ils n'avaient pas ibimazi compris, ils n'avaient pas compris. ntibari batahuye igituma igihuzu catabutse Ils n'ont pas reconnu le Messie en tant que ntibamenye Mesiya nk'uko yari Mesiya nk'uko yari ari ntibamenye umunsi wo kugendererwa n'Imana baratakaje kubibona baciye ku ruhande y'uwo munsi ils ont continué à sacrifier, barabandanije gutanga ibimazi apporter le sacrifice. ibimazi babandanije kubizana nubwo ikimazi De Dieu avait été apporté. cy'Imana cyari cyazanywe ku musaraba igorogota kandi cyarangiye Ils n'ont pas reconnu. ntibigeze bamenya Pawulo Si vous lisez, nimba musomye celui qui a écrit ici uwanditse hano aux Hébreux, icyete cy'Abaheburayo arandika ati la loi et les sacrifices, tout ça, était seulement l'ombre des biens à venir. ngo byari igitutu Seulement cy'ibizoza l'ombre des biens à venir. On parlait cyari des biens à igitutu venir. cy'ibizoza Les biens à venir
ariko ntibyari ibyiza by'ibizozo ubwabyo. Ibi turashobora kwisunga ibi kuri byose. Umuhanuzi wese, ibimazi, amafu, iby'amashimwe, ibimazi by'ibyaha, ibintu byose byabaho, ibyo bimazi byose byasobanura ikimazi cy'agahore kizoza. Muri ibyo byose nta na kimwe cyari gishoboye kuzana ababizanye ngo babe agahore. Niko byanditswe hano mu Baheburayo 10:1. Ntaho byashobora guhingura abegera igicaniro bibahingurishije ibyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bibishobora, mbega ntibaba barasizeho kubitanga? Kuko ababyitangira bamaze guhumanurwa rwose rimwe. Uwo murongo uno munsi utunyengetere gushika mu bwongo. Hano herekanwa yuko nimba ibimazi ibyazanwa yaba mu mutima nama byashobora kuzana uburuhukiro, bugakuraho ibyaha, bukazana inyishu y'ibyaha, bigaharira ibyaha. Yaba ibyo bimazi byashobora gukora ibintu nk'ibyo, rero uwatanga ikimazi ntiyasubira kwibuka icyaha ciwe yaba yejejwe imwe burundu. Rero amahoro asumba uko umuntu yibaza yari kumwuzura kubwo ikimazi yari kuba yazanye, agaca yisubira inyuma. Ariko uno munsi n'amashimwe turashobora kubona ko ibitashoboka mu myaka 4000 ibitashobotse byabaye kubwo ikimazi c'umubiri, ikimazi cazanywe igorogota. Iyo tumenye ivyo mu gusega kwacu, umutimanama wacu ntiwotuntuye, ariko turabigorogota. Kandi mu kwizera twokwemeye yuko uwo mwagazi w'Imana watunganije ibibazo by'amakosa n'ibyaha byacu. Si kandi nk'uko byari biri mu isezerano rya kera ko twoza mu gikorane ngo twibutswe n'ubutumwa bwiza ibyaha byacu, hanyuma ngo ukundi gusha dusubiye kugira umutimanama twagiriza. Oya, twe tuza mu gikorane ahubwo kugira ngo twibuke ko ibyaha byacu byatangiwe impongano, ko amakosa yacu yahariwe, ko igihano cyacu caguye kuri we ngo turonke amahoro, ko mu mishago yiwe ntitwarose gusa gukira indwara, ariko twarose n'agakiza k'ubugingo bwacu. Nimba igikorane kiri ngaho ngo dushobore kwibutswa ibyaha byacu, twokwigumiye mu isezerano rya kera. Ariko bisobanura yuko ibyabaye ku musaraba igorogota, aho yasohoje kutweza, ntituratahura icyo gikorwa c'Imana. Rimwe na rimwe ndibaza ko ukwizera kwacu ni ukwizera ko mu mitwe, si uguhishurirwa kw'Imana mu mitima yacu, gufatanye no guhishurirwa kw'Imana muri Kristo, maze gutyo ntiturakira inyishu y'Imana. Iminsi yose turihumuriza umunsi ku wundi, tukihumuriza ubundi nyine tukihumuriza, nk'uko kubwo ikimazi kimwe c'igorogota ugucungwa kw'ibihe bidashira umenga ntibyabaye, ukuzura n'Imana. Niba hamwe na mpwemu w'Imana ivyo twoshobora kubihishurirwa, ko mbere atani kimazi kigikenewe kubw'ibyaha, kuko mu mwami wacu ibyagomba gukorwa
byarakozwe birarenza ko mbere kuzura n'imana n'imbabazi zuzuye agakiza kuzuye nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo gakiza kuzuye ni bibiliya itwigisha agakiza kuzuye. Imana igumya ibyo yasezeranye mu bihe byose byo mu isezerano rya kera. Abaja gutanga ikimazi mu gihe bagitanga bagomba biyubuka ibyaha byabo ukundi gusha bakabyibuka. Uko niko bagenda batashe bavuye mu gikorane bafise umutima bagize ibyaha, ariko dukeneye ibikorane ibintu bigatomogwa mu nyonga h'Imana rimwe burundu kubwo kwizera kuje kuvuye mu butumwa bwiza bw'ijambo. Tubimenye yuko yikoreye amakosa yanje, ugucika kw'iteka kwari kumba ko yarakwikoreye kubw'imishago yiwe narakijijwe ngakira ingwara. Birakwiye yuko ibyo tubihishurirwa n'Imana mu gikorane kubw'ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'ijambo ry'Imana. Umuntu arashobora kuza mu gikorane ibi ngo nibwo ibyaha byiwe byotukura tukutuku byirera nka sheregi. Ubu butumwa bwiza ni ubutumwa bw'agakiza bukora icyo bwaje gukora, maze mu kwizera umuntu agahesha icubahiro Imana mu byo yamuteguriye, akabisaba kandi akabyakira. Amen. Agataha yera nka sheregi. Abaheburayo 10:3. Ariko muri ibyo bimazi hari cibukiriza ibyaha uko umwaka utashe, kuko bitashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akura ibyaha. Nico cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, ariko wanteguriye umubiri. Amen, amen, amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, et pas non plus kandi n'ababizana n'ababizana byari igitutu cy'ibizoza, ntibyari bifatika by'Imana. Ntikwari ukuri kuzuye nk'uko Imana yari yabitangaje n'abahanuzi, ariko abahanuzi ntibari Imana, bakira ijambo ry'Imana. Nicyo gituma mu nyuma muri Kristo Imana ubwayo yabaye umuntu, ijambo ryambara umubiri riba hagati yacu. Aba ibitutu by'ibyiza bizoza byaciye biba ibifadika, maze ibintu byose biraboneka. Ikimazi cyose cyari cyarazanywe cyaravuzwe ngo ikimazi kimwe kizoza rimwe burundu, kizozana agahore mu bazokwizera bose. Nagomba ko dusubira kubibona mu Baheburayo 10:14. Abaheburayo 10:14. Dans le même chapitre, le placer en face du premier verset. Reka tushire iruhande y'umurongo wa mbere muri kino kigabane. Ngo ibyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ibyo byiza, ntaho byashobora guhingura abegera ibicaniro bibahingurisha ibyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka 14. Kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije gose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira, imisi yose abezwa mu kidagi ngo abashikane ku ntumbero.
ntiyashize intumbero kure yacu, ukwezwa kure yacu. Twe twari twarazimiye, twaragarukanywe, twe twari kure, twaregerejwe, twe twari abana b'abantu, twabaye abana b'Imana, byabaye ibifadika, twe twari kure, twaregerejwe. Ubu rero nituri abakavantara, turabo mu nzu y'Imana. Kandi ivyo abaherezi bo mu isezerano rya kera batashobora gukora, kuko byari bitutu vy'ibizoza. Abanyabyaha iminsi yose bashobora kwibutswa ibyaha byabo kubwo ikimazi kimwe c'umwami Yesu Kristo. Twazanywe ku kubagahore rimwe burundu. Turagomba kwezwa, twemere mpemu w'Imana akore muri twebwe, tugire umwimenyerezo w'ivy'Imana yakoze muri twebwe, ntidusubire kuzimira ngo twicare hano, ngo iminsi yose tuturubikwe mu mutima wacu, ariko turi hano kugira ngo tuve muri uko gutuntura, duhure n'Imana mu kwizera, twemere ikimazi c'iwacu, nk'uko Bibiliya ibishingira intahe. Mwene data Brana avuga, bamajije arabivuga, avuga ati dayimoni iratuntuza, irababaza, iza guturubika. Ntitugomba guturubikwa, kubandanya duturubikwa, ukundi gusha duturubikwa. Umwami mbega yatabaye bande? Yatabaye abo bose, abo bose bari munsi y'ububasha bwa Satani. Yarababohoye. Abari baturubitswe nawe, abari baremerewe nawe, yarababohoye. Amen. Yarabatabaye. Abo bose bari bababaye, abo bose bari bahuye n'umwami Yesu Kristo, bose bashobora kwitahukira nk'uko babaye abantu bashasha bigira imuhira. Bose Yesu Kristo uko yari ari niko ari n'uno munsi, nk'uko yari ari kera, kandi niko azokwari ibihe bidashira. Dutegerezwa muri no misi kugira guhura n'Imana yacu umwe ku giti ciwe. Ibitutu by'ibizoza byabaye ibintu bifadika. Golgota ni ikintu gifadika. Ibintu byaragize imero. Gucungurwa kwawe no gucungurwa kwanje ni ikintu gifadika. Imbabazi z'ivyaha vyawe n'amakosa yawe n'ayanje n'ivyaha vyanje byose n'ibifadika vy'Imana. Si bitutu, ni ibintu byabaye bifadika. Umuntu adashobora kwizera, ariko ivyo nitwo bibaza Imana nitwo ibibaza, ariko tuzopfa kubera tutizeye. Murashobora gusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana, umwami wacu arabivuga neza hano, gutizera azopfira mu byaha byiwe. Utizera ko ndiwe. Yohana 8, Yohana igice 8 umurongo wa 23 na 24. Arababwira, murabo mw'isi, jewe nduwo mw'ijuru, murabo muri ino si, jewe sindi uwo muri iyi si. Nico gituma nababwiye nti muzogwa mu byaha byanyu, kuko mutizeye ko ndiwe. Mu Kidage, mutizeye ko ndiwe, muzopfira mu byaha byanyu. Nimutizera yuko ndiwe jewe watanze ikiguzi, wazanye ikimazi, watanze ugucungurwa, watanze agakiza, nimutizera muzogwa mu byaha byanyu. Haca hasoza ico mwene data Brana yazanye nk'akarorero kabereye. Uwo muntu yari yaciriwe urubanza rwo gupfa, bari bamucira urubanza rwo gupfa. Umwe mu bagenzi biwe
yaciye agenda kera kujya mu perezida yubaha imana Abraham Lincoln afata agapapuro gato acarandika ati jewe ndahariye uwo muntu Abraham Lincoln. Uwo mugenzi yashoboye kuronka iryo tangazo ry'umukuru w'igihugu, aragenda mu ibohero aramubwira ati aha ndafise ikintu nakuye mu biganza by'umukuru w'igihugu, uridegembya ntugikeneye gupfa. Umuntu aramubwira ati umviriza, kubera iki uri kurancokora ubu uye aho negereje urupfu. Ariko nimba byari bivuye ku mukuru w'igihugu ati kubera iki atashize ko ikidodo, atashize ko n'urupapuro rwerekana amabara y'igihugu, rwa rupapuro rusanzwe, ariko ni mukuru w'igihugu yari yanditse. Mwene data Branham yaravuze ati ntibubisobanura urupapuro uko rumeze n'ibyo yanditsemo ko ari byinshi, oya ni ukumenya mbega ninde yanditse. Uwo muntu, uwo umukuru w'igihugu yari yababariye muri Amerika, niko bimeze. Aho rero umuburamatari w'igihugu cyose ashobora gukora icyo agombye, hanyuma agaca no kubiri n'ubutungane. Ariko ibyo byarase kwemerwa uwo mugabo bace bamwica umunsi wakurikiye, maze baca barandika ingene ibintu byagenze. Umukuru w'igihugu ngo yari yahariye uwo muntu ariko bamugunyonze. Rero urubanza baca barohereza ubutungane ngo imbabazi ni imbabazi iyo zakiriwe nk'imbabazi n'umuntu yagiriwe imbabazi. Uwo vyega niko bimeze, ugutangaza ubutumwa bwiza niko bumeze. Imana yaduhariye muri Kristo, birakwiye ko izo mbabazi tuzakira nk'imbabazi, nk'impano y'Imana. Birakwiye ko umuntu ayemera akayizera ko twayihawe, ko ari iwacu. Abaheburayo 10:7. Ndavuga nti ndaje mu muzingo w'igitabo ni jewe ngo nkore o Mana ivyo ugomba. Amaze kuvuga ngo ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, kubw'ivyaha, ariko wanteguriye umubiri. Ivyo umuntu atanga, ibimazi vyoshejwe bidasonoye. Aravuga ati mpera ko ndavuga ati ndaje umuzingo w'igitabo, nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Aheje gukuraho ibya mbere ashiraho ibya kabiri, maze ibya kabiri biba ari byo bigira ingomezi. Ni kubw'ubwo kugomba twezwa n'amaraso n'ishikanwa ry'umubiri wa Yesu Kristo rimwe burundu. Ninde yo fata ivyo, ninde yo tahura ivyo? Kwizera. Twese turashobora twese kwizera. Ivyo bigira Imana nkuru n'urukundo rwayo yo yaducunguye, kandi ku bw'ubuntu bwayo yaduhaye ivyo bintu. Ntidukeneye kubisobanurira umuntu, oya dutegerezwa kubyakira tukabyizera. Umuntu atazovyizera azogwa mu byaha vyiwe. Abo bose ku munsi w'urubanza rw'Imana bazocibwa urubanza, ntibakeneye kwidodomba. Nta n'umwe bazocira kwiteka kubera yakoze ibyaha, oya bose bazocirwa kwiteka kuko banse kwizera ko ibyaha byabo byari byahariwe, kandi ko amakosa yabo yari yatangiwe impongano.
twavukiye mu byaha niko byanditswe muri zaburi, mais ariko nous sommes nés de nouveau twavutse ubwa kabiri maintenant. ubu, Et par cela, le premier chapitre kandi ku bw'ibyo igice cya mbere est clos. baracugaye, Un nouveau chapitre haza igice a gishasha été ouvert kirugurugwa. par tes intentions, mes intentions. Si ibyo umuntu yifuza gukora, oya twamenye Celui duquel il est écrit, et il est encore écrit, ngo voici uwo je viens handitswe ngo ehe ndaje faire ta ngo nkore volonté, ô Dieu. ukugomba kwawe o mana. Tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande Ibimaze n'amashikanwa ntiwabigombye, pour le péché. Tu m'as formé. ariko wanteguriye umubiri. Et ce corps-là Uwo mubiri formait le rideau, le voile. et le nawe rideau. rwari Ce igihuzu, corps cyari igihuzu a été gikingira, sacrifié. Et ce maze uwo mubiri bawutaze ku kimazi Golgota, amaraso araseseka kugira ngo wowe nanje twuzuzwe n'Imana que au temps convenable nous recevions mu la gihe grâce gikwiriye, et que nous soyons sécurisés twakire ubuntu bw'Imana, tutabagwe, turonke imbabazi besoin. mu byo Que cela plaise dukeneye. au Seigneur. Ibyo bibinezera umwami, azana ukwizera mu mitima yacu, atari gusa ibyo twiyumvira mu mitwe yacu, ariko twakira ibyo bintu mu mitwe yacu. Oya, turonke uguhishurwa kw'Imana na mpwemu yera mu mitima yacu, nk'uko mwene data Branham yashaka kubivuga ati ukwizera no guhishurirwa ni byiza cyane. Benshi no munsi bariruka aha na hariya, Prennent la même parole dans leur bagafata ijambo nyene mu kanwa kabo bakavuga bati ukwizera no guhishurirwa no guhishurirwa, ukabaza uti mbega uko guhishurirwa ni c'est iki? un mystère. Acavuga ati iryo ni ibanga. Umubaje uti mbega ibanga ni Alors iki? ils disent oui, Acavuga ati yego c'est la révélation de la foi. ni uguhishurwa n'ukwizera, agaca azunguruka kuri we nyene. Oya, ukwizera kuva ku Mana Nous révèle kuduhishurira ibanga ry'Imana, c'est la vraie foi. C'est ça la niko vraie foi. kwizera k'ukuri, Pas un jeu de atari hasard, imikino et pas un courir ici et courir yo kwiruka ahantu hariya. mais une révélation de Jésus-Christ dans Oya, une révélation de Dieu guhishurwa en Jésus-Christ, notre kw'Imana Seigneur. muri Yesu La Kristo révélation de umwami sa parole, wacu, guhishurirwa ijambo la ryiwe, révélation de sa volonté, guhishurirwa ibyo la agomba, révélation dans guhishurirwa le culte, dans le culte. mu gikorane, yuko Nous ne devons pas tenir des réunions tutagomba gukora ibikorane ngo tubabaze abantu tubaturubike, dans leur conscience kandi mu mutimanama wabo à la tubahereze, filiation. tubashyire mu guturubikwa. Oya, tubakure mu guturubikwa, tubereke yuko igorogota est accompli pour eux. ikintu cyose cyasohoye ku bwabo. Mwakira ibyo mu kwizera. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire pour que Mbega nous soyons Imana conscients de nos ikora péchés? ikindi giki kugira ngo tumenye ko turi abanyabyaha, maze twakire uguhishurirwa, Car chaque vraie révélation sera kuko toujours liée à la guhishurirwa révélation de Jésus-Christ. kose ni uguhishurirwa Une gufatanye révélation n'umwami Yesu Kristo. qui est détachée de Dieu et de sa Uguhishurirwa parole. kutari kumwe n'Imana n'ijambo ryayo, Tous, twese nous en priver. turashobora Nous kukwirinda. croyons Dieu. Twizera Nous Imana, croyons que Dieu twizera s'est ko révélé, Imana yihishuye, mais que cette révélation de kandi Dieu, ko uko kwihishura n'était pas une kw'Imana philosophie, ntabwo yari amafilozofi, un enseignement yari inyigisho cyangwa ubumenyi, kwari ukuri kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. C'est ainsi, Uko niko avec chaque révélation hamwe no guhishurwa kose kw'Imana, que nous recevons de la parole de Dieu, uko twakira mu ijambo ry'Imana, pas de tourner autour de soi atari ukuzunguruka et d'aller ici et là, mais de venir kuri directement à we la chose elle-même. canke kuva ahantu uja hariya ayi. Oya, La rédemption ugucungurwa a eu lieu. ntikubaye uno munsi, ugucungurwa kwabaye Faisons qu'attendre. kera n'ibiri muri mwo byose. Twe icyo dukora ni ukurindira kuzohindurwa kw'imibiri yacu. Nimba uno munsi ku wa mbere gushika ku wa nyuma Nous pouvions être délivrés twoshobora de kubohoka la conscience de nos péchés.
mu mutimanama w'ibyaha Je byacu. demande à quelqu'un de remercier le Seigneur. Sinoba nkisaba umuntu ngo nashime umwami. source, Buno nyene ikintu kiradudubiza muri twebwe igorogota ku bwacu. Par le Saint-Esprit. Oya ku bwa mpwemu yera tuzobihishurirwa. Il n'y a plus de sacrifices qui sont Nta nécessaires pour le péché. kimazi gikenewe ku bw'ibyaha kuko ikimazi cy'ibihe byose kuri bose ni ikimazi cejejwe c'agahore cazanywe rimwe burundu nico gikura ibyaha, kandi ubwo igikorwa kimwe twese rimwe burundu twarakijijwe, twaracunguwe, twarejejwe, twarogejwe, kandi twazanywe ku ntumbero, twamaze kuba agahore. Murashobora kubisoma mu isezerano rya kera, twazanywe kuba agahore. Mu isezerano rya kera twabisomye ko muri ivyo bimazi vyose nta na kimwe cashobora kugira umuntu agahore. Abatanga ivyo bimazi avuga ngo ntiwigeze wemera ibimazi n'amashikanwa ntibyahimbaye Imana, mbere n'abatanga ibyo bimazi ntibemewe. Ariko umwami wacu umucunguzi, umwagazi w'Imana, haranditswe ngo ubu niwe mwana wanje nkunda ampimbara, uwo nabonye ampimbara. Niho rero hano havuga ngo mu muzingo w'igitabo ni jewe. Haleluya. Yego yari we. Est-ce qu'il n'était pas aussi question de toi et de moi? Pega ntiyari wowe na jewe ko ibyaha byawe n'ibyaha byanje, gucungurwa kwawe no gucungurwa kwanje byagomba gukorekera muri we. Bega ushobora kuba abakizwa atawubakiza, abacungurwa atawucungura. Umukwe akeneye umugeni, kandi ni igorogota niho yavuye, niho yakuwemwo, mu rubavu rwiwe yaracunguwe. Ni igorogota. Nanje nje ngo Mana nje gukora ukugomba kwawe. Ukugomba kw'Imana niko gakiza kiwacu, yari imbabazi zacu. Ukugomba kw'Imana kwabaye ku musaraba, igorogota ku musaraba. Mu gihe byose ibimazi byose mu isezerano rya kera Imana yavuga ati yego, ariko amina yararindiriye. Amen. Maze umunsi uraza, umunsi urashika aho ego na amene y'Imana byaciye bivugwa, aho amasezerano yose ugusohora kw'Imana kwaraje, Imana itanga amina yayo. Uko niko byabaye, niko byanditswe byashoye Yohana 3:14 ngo uko niko uwitwa amen agize. Ego niwe yari gifadika. Abikorintho ba 2:1:20-22. Amasezerano y'Imana yose ni ego kandi ni amen muri Yesu Kristo ku bwacu. Twakira ivyo uno munsi mu kwizera ivyo umwami yemeye kutubwira hano, kuko ni igikorwa carangutse co kuducungura. Ndasoma kandi ku murongo w'8 ahejeje kuvuga haruguru ati ibimazi n'amashikanwa n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi by'ibyaha ntiwabigombye, kandi ibyo batanga bijanye n'ivyagezwe nk'uko bibwirijwe n'ivyagezwe. Aravuga hano ku 9 aheraho aravuga ati nzanywe no gukora ibyo ugomba. Akuraho ibya mbere ngo ashinge ibya kabiri. Amen. Amen. Uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa. Amen. Ikintu ca mbere
les ombres, caraheze les choses ibitutu à venir ont abouti dans la réalité. by'ibizoza byashitse mu L'exacte bifadika représentation des choses. maze bigaragaza ibifadika amasezerano aragaragara. Nous avons une uko œuvre niko dufise igikorwa cyo kuducungura cyasohoje, uko niko dufise ugusohora de notre Dieu. k'umugambi w'agakiza w'Imana yacu. Malheur aux hommes qui veulent être sauvés de leur propre manière, haragowe abantu bagomba gukizwa mu buryo bwabo de la Cyane. manière que mu buryo leur religion. amadini abibafasha. Oya, umucunguzi wenyine ni Yesu Kristo umwami wacu, niwe mucunguzi Et yihishuye. il a dit, je Yaravuze suis venu, ati naraje ô Dieu, pour faire o ta mana volonté. ngo nkore ibyo ugomba. Ukugomba kw'Imana kwari kuko adukiza, ko abantu bose bakizwa, ariko si bose bemera ako gakiza. Bénis sont ceux Harahiriwe à qui tu peux le abo révéler Imana ishobora et le kubihishurira mettre dans leur cœur, ikabishyira mu mitima leur yabo, révéler ikabiyahishurira ce qui s'est vraiment passé à Golgotha. ibyabaye by'ukuri ku musaraba i Golgotha. Reka On va dire cela. nsubire mvuge bino, Tous les enseignements ne nous servent à rien. inyigisho zose ntaco zotumarira, n'amabanga y'ibwina Au y'Imana contraire, ari ku gihushane. les difficultés iront encore Ibibazo plus bizobandanya kuba byinshi, Il sera plus kuko demandé à celui qui ngo a plus reçu. uwakiriye wahawe byinshi bazomubaza byinshi. Ubu birakwiye yuko ubuzima bwacu butunganywa n'ijambo ry'Imana, tugashobora gukora iyo myimenyerezo yose Qui nous sont offertes ici, proposées ici. iyo twahawe hano nk'imyimenyerezo, tuyakire nk'ibintu byakozwe n'Imana, maze ugucungurwa ntibibe gusa byarabaye ku musaraba i Golgotha, ariko cyavuye muri icyo gikorwa cyo kuducungura kigaragare mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, n'umutima wacu wose dushobore kuririmba ijya ndirimbo ngo narakijijwe, narakijijwe, yego narakijijwe n'amaraso y'umwagazi. Sishobora kubura kubaza, comment est-ce que nous nous sentons tous mbega tubumva tumerewe gute twese quand nous sommes dans une réunion, iyo turi mu gikorane, toi et moi? wewe Est-ce nanje, que mbega nous rappelons tous mbega turibuka twese nos fautes amakosa sous le yacu coup de la parole? iyo twumva ijambo ry'Imana? Mbega ni muri iyo ntumbero ijambo ry'Imana rizanwa, cyangwa tuributswa ko hariho umuntu umwe yikorera ibyaha byacu, abitangira impongano, arabiharira. Nimba icambere ari cy'ukuri, aho rero kuri twebwe nimba iminsi yose twibuka amakosa yacu, twoca dusubira mu isezerano rya kera, tukaguma hariya, twoguma hariya bagumye, abo abantu Imana itahimbariwe, kuko yari amaraso y'amapfizi. None Imana yo ikora iki natwe? Abantu baba bakibuka ibyaha byabo mu gihe amaraso y'umwagazi yamenetse. Oya, ntidushobora kubandanya tuba gutyo, kuko ku bwa mpemu w'Imana, iyo twumva ijambo ry'Imana twamaze kwemezwa ibyaha byacu, ibyo ntibitomoke ku umwe wese, maze icyo kintu cyo kumenya iby'ibyaha, amaso yacu tuyatumbereze i Golgotha mu kwizera, twemere imbabazi zacu no guhuzwa n'Imana kwacu. Nta muntu n'umwe akeneye kuva mu gikorane agifise umutimanama w'ibyaha, ariko turashobora kwizera n'umutima wacu wose ubutumwa bwiza. Ibyaha byanje byarahariwe, naradidegembya, Kristo yampaye ubuzima bwiwe, ndidegembya. Mbega umeze gute uno munsi? Ndameze gute? turameze gute uno munsi? Mbega byaba bimeze gute? Icavuye mu buzima bwacu bw'abizera inyuma ya kino gikorane. Mbega twihimbare, turihagije ko twahamagawe ibyaha byacu tukaba twabyibukijwe, tukibuka ibyaha byacu, canke turagomba ko rimwe burundu tuba twinjiye
par le chemin inauguré au travers du voile, muri ya nzira yaca ahera répondu une fois pour toutes. mu ruhuzu tukavuga tuti mwami watanze rimwe burundu waratunganije ibijanye n'ibyaha byacu, wakuyeho warahanaguye warakuyeho ikibazo cy'icaha, mbere ntucibuka nuko twakoze ibyaha, utanga ubuntu bwawe. Bisobanura rero yuko igikorane cyafashije gukora ikintu runaka, igikorwa c'Imana cyazanywe mu bantu bose bumvise ijambo ry'Imana. Mbega twokora iki umwe wese ku ruhande rwiwe muri kino gikorane? tuza gutaha niki? ntihagire umuntu aguma ngaho aho bose bagumye, kuko bategereza kuguma bameze kuriya mu isezerano rya kera. Abaherezi, abatanga amapfizi amaraso y'amapfizi ntiyashobora kubageza kure yo ngaho, gushikaho igitutu cy'ibyari byiza kiza kikagaragaza kigafata imero, umwagazi w'Imana akaza agakura ibyaha mu isi. nicyo gituma umwami wacu yavuze muri Matayo 24 ngo mu izina ry'iwe birakwiye ko imbabazi z'ibyaha, ni muri Luka 24 ngo mu izina ry'iwe nibyo dukora uno munsi n'umutima wacu wose. Habayeho umunsi uhambaye wo kuzura n'Imana, ukugomba kw'Imana kuzuye kwari muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Kuri abo bose kandi abo yacunguye, ukugomba kwiwe kuri bo gushika uno munsi kandi kuri twebwe. Ukugomba kwiwe kwiza ntikwari kuba koje kuri twebwe, ariko Imana muri Kristo yatwinjije muri Kristo. Uno munsi iri turabira muri Golgota, ibona amakosa yacu ikayakuraho. Uno munsi mwakira ivyo, mwumve yuko urukundo rw'Imana rubakoze ko. Nimba hari umuntu akoresha ingumu nta kintu azokuramo, ariko niwa vuga ijambo ry'Imana n'urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rurashobora gushongesha umutima ukomantaye, kuko urukundo rw'Imana kurimo ubushuhe, kurimo umuriro, kurashobora no gushongesha n'ibuye. uno munsi ntitugume hahandi aho bose bashoboye kuguma mu isezerano rya kera. Oya, twe turi mu isezerano rishasha, turi mu isezerano rishasha ryaratanguye, ryarakozwe. Umwami wacu yaravuze muri Matayo 26:26 ngo iri ni isezerano rishasha mu maraso yanje, mu maraso yanje. Yakuyeho isezerano rya kera acazana irya kabiri ry'iryo ububasha. Icyo gituma isezerano, ijambo ry'Imana rivuga ngo isezerano rishasha mu byahishuwe Yohana 14:6 ngo ubutumwa bwiza bw'ibihe bidashira, ni ubutumwa bwiza buvugwa, ubutumwa bwiza bw'ibihe bidashira butangazwa, bubwirwa abo bose biteguye mu kwizera ngo babwemere, babwakire, bakire ibyo Imana muri Kristo yaduhaye, ibyo yaduhaye, maze Imana ibane natwe. Umwe wese mu by'ukuri imuhe twebwe twese n'abandi bose, umuntu wese abe imbere y'Imana, abone umwagazi, Imana ibone umwagazi wayo, imwakire ku bw'uwo, maze dushobore gukizwa, tubohogwe, ducungugwe ku bw'isho kimazi. Dushimire Imana, duhimbaze Imana ku bw'ibyo yakoze kuri twebwe. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryiwe. Mbega uno munsi mwatahuye ivyo? By'ukuri mwatahuye ivyo ko byasohoye, byararangiye, byaraheze, byararangiye. Ubu ni ibyawe, nubyakire, ushimire Imana ku bw'ivyo. Amen. Turahaguruka ku bw'amasengesho.
tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang. nk'uko ndi atacometse muri Versé jewe pour moi. kiretse amaraso yawe Et ta yasesetse ku bwanje voix n'ijwi qui ryawe m'appelle, rimpamagara. toi, Oh, wewe, agneau mwagazi de w'Imana. Dieu, je viens, ndaje viens. oh ndaje. Nous courbons nos têtes, turunamika imitwe yacu de la poussière dont nous avons été pris. tuyunamike mu mukungugu Mais twakuwemo, nous regardons, ariko nous fixons avec nos Turaje- yeux de foi amaso yacu yo kwizera turayarabisha mu ijuru, et nous regardons kandi turaba à celui qui mourut pour nous en tant qu'agneau de Dieu Kwa- et qui maintenant pfuye ku bwacu nk'umwagazi w'Imana, ubu uyu akaba ari umuherezi utuvugira udusengera. frères et sœurs, vous avez pas besoin bakundwa de bene repasser data na bashiki tel que vous êtes. banje, ntimusubire inyuma uko mwaje. Imana iragomba gusoza ijambo ryayo muri mwebwe, Et il veut que sa parole iragomba ko ijambo ryayo n'amaraso yiwe na mpemu wiwe bitanga igikorwa mu buzima bwanyu mu gihe tuba turi mu nyonga hiwe, et que nous sommes rappelés de plusieurs choses maze tukibutswa ibintu byinshi ne sont pas en ordre devant Dieu, bidatunganye imbere ne pourront pas y'Imana, subsister devant Dieu. bitazohagarara imbere Ne y'Imana. restez pas arrêtés à cela. ntimuhagarare ngaho. Dites, Seigneur, niba repentez-vous, ubwira dites, Seigneur, umwami muhane mubwire umwami uti mwami mbwirira imbabazi, uranzi urambona, urazi umutima wanje, urazi. nous voulons venir comme ça devant la turagomba face de Dieu kuza gutyo mu nyonga y'Imana, et turimvuga fixer kuri nos regards amaso yacu tuyatumbereze igorogota, et pas seulement chanter atari kuririmba gusa ngo gorogota mwiza, gorogota mwiza, aho ibyaha byanje byahariwe n'icyaha canje cakuriweho cajugunyiwe, ariko twizere ko ivyo mu by'ukuri byabaye plus que ça, kandi birasumba ngaho. Twizere que la vieille vie, yuko bwa buzima bwa kera il a été mis fin à notre vieille vie bwaherengetejwe, maze ubuzima bushasha, ubuzima bw'Imana ubwayo revient bugaruka en ceux muri ba bandi pour qui, abo en ceux qui ont été rachetés par abacunguwe le n'ikimazi cy'igorogota. Ibyo nabyo nyine byavuzwe mu buryo bushimitse. mwene data Branham yarabishimitse ko yaravuze ati ubuzima des animaux dont le bw'ibikoko ibyo amaraso yatangwa ntibwashobora kugaruka ku muherezi watanga ikimazi, ariko Yesu Kristo umwagazi w'Imana we yatanzwe nk'ikimazi. Ubuzima bwiwe na mpemu wiwe na kamere kiwe byaragarutse kuri abo bose, abo nk'ikimazi, abo yemeye gutanga ikimazi. Si amajambo, ni umwimenyerezo umwe wese akorana n'Imana. Ibyo uno munsi reka tubigire kuri uno mugoroba. Umuntu wese habeho inzara, habeho impera y'ibintu byose, habe intango nshasha mu buzima bwacu ku bw'ubuntu bw'Imana. Atari ibyo ugomba gukora, atari inkomezi zawe n'izanje, ariko mu kwizera Bibiliya ivuga ku bw'igikorwa cyo kuducungura cabaye ku musaraba igorogota. Uno munsi birashobora kubera hano uno munsi. Turagomba ko twese hamwe dusenga. Nimba hariho ugomba gushishwa hejuru mu buryo buciye bugufi, na reka twese tuzamura amajwi yacu mu izina, twambaze izina ry'umwami, tuze kuri we. Haleluya, 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 haleluya. Comme c'est beau d'être sauvé. Ese ingene ari byiza ko wakijijwe. Umucunguzi ni gwanje. Haleluya. Haleluya. Comme c'est beau Ese ingene d'être ari sauvé. byiza ko wakijijwe.
Bien-aimés, bakundwa, nous voulons aujourd'hui no munsi turagomba de cette réunion ko muri kino gikorane prendre avec nous dufate bino garder cela dans bintu nos cœurs, tubigumye mu mitima yacu, repasser cela dans nos cœurs. tubigumize mu mitima yacu yuko Nous vivons dans la nouvelle alliance tubaye mu isezerano rishasha, et qu'il y en a un ko hariho umuntu umwe et qui yaje fait la volonté de Dieu, yakoze ukugomba kw'Imana, qui fut obéissant yabaye wumvira jusqu'à la mort gushika ku rupfu k'umusaraba. pour là-bas Hariya porter, yatwaye, sauver tous ceux qui yakijije abo bose, yabohoye abo bose bari mu kutumvira dans leur propre chemin. mu nzira C'est zabo. une œuvre Ni accomplie. igikorwa carangiye. Je comprends ce que cette Uno parole munsi signifie. ndatahura ico ayo majambo asobanura, Rassemble-moi, mon peuple, ngo nimunkoranirize ubwoko bwanje avec les abo avec qui j'ai fait nakoranye nabo une alliance isezerano au sacrifice. ry'ikimazi. Seigneur, une nouvelle alliance Mwami, isezerano rishasha par le sacrifice kubw'ikimazi de Golgotha. c'igorogota. Acceptons-le aujourd'hui. Ucacemere uno munsi, dutahura ivyo rimwe burundu, Que un culte n'a pas le ko droit de igikorane s'achever kidashobora kurangira, nta burenganzira buriho ngo kirangire tutabohowe, tutidegemvya, nous ayons été délivrés de notre tutabohotse kuri kamere ku mutimanama w'ivyaha byacu, maze dushime duhimbaze witwara ibyaha byacu n'ibigabitanyo byacu. O Imana ishobore kuduha ibikorane nk'ivyo nk'uko byari biri ku ntango. Ibyo bintu byose bibe ibizima muri twebwe, ibifadika muri twebwe, maze mpwemu w'Imana ashobore kudufata, atwemeze kandi atwinjize mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Imana yacu ifise ivyiyumviro vy'amahoro n'agakiza. Yavuganye natwe uno munsi, yavuganye natwe twese mu buryo butomoye bwugurutse. Nta muntu n'umwe akeneye kwigisha uwundi ivyo bintu. Twese twigishijwe n'Imana ubwayo. Natwe ubwacu ntidushoboye, ariko ijambo ryiwe rirashoboye, ririhagije. Mu majambo yiwe byose twabibariwe kandi turabyakiriye, turabyemye, turakwizera. Bakundwa bene data n'abashiki banje, muhagarike intambara y'imbere. Ntuzokwigera uja mu buruhukiro kiretse winjiye mu buruhukiro bw'Imana. Hariho uburuhukiro ku bwoko bw'Imana, turashobora kwinjira mw'ubwo buruhukiro. Amen. Atari gusa umunsi w'isabato canke kuwa Mungu, oya, twinjire mu buruhukiro bw'Imana. Ubwo buruhukiro buri bwahawe ubwoko bw'Imana, ni muri Yesu Kristo umwami wacu. Ni muri we niho twiruhukiye n'ibikorwa byacu, kandi tukaruhuka mu bikorwa, mu gikorwa cyakoretse cyo kuducungura rimwe burundu, cyabaye ku bwacu n'icy'ibihe bidashira. Mbega ntimufise amashimwe? Mbega ntimunezerewe? Haleluya! Ko Imana ikoresha inkomezi nyinshi kugira ngo iduhishure ibyo yakoze byose kuri twebwe, ibiduhishurire, ibigaragaze ibisanzwe imbere yacu. Mbega murashobora kubona ingene nabakunze? Ibyo byose nabikoze ku bwanyu. Amen. Mbega mwe muri ko munkorera iki? Ubuzima bwacu bubwiwe, we yagiye mu rupfu ku bwacu, ashobore kuduhezagira, aduhe kuba umugisha ku bandi.
kuri jewe igikorane cyo mu gitondo cyabaye kidasanzwe. Ndazi ko mpemu w'Imana mu buryo buciye bugufi yahishuye ukuri kw'inkomezi nyinshi ku byerekeye umukiza umucunguzi wacu. yabishimitse ko turahiriwe nimba mu kwizera dushobora kubyakira tukabigumya tugashimira Imana ku bw'ibyo. Yesu nuwanesheje yatsinze urupfu. Jésus est vainqueur. Yaranesheje. Jésus est vainqueur. Yaranesheje éternellement. Yaranesheje ibihe bidashira. Pour moi, ku bwanje Jésus Yesu a déjà préparé la victoire. yamaze gutegura intsinzi. Alléluia. Alléluia. Haleluya. Je suis sauvé par son sang. narakijijwe Alléluia. n'amaraso yiwe. Alléluia. Haleluya. Quel repos céleste, quel Mbega bonheur. uruhukiro rwo Alléluia. Le mw'ijuru. sauveur est bien. Mbega akanyamuneza. Alléluia. Umukiza n'uwanje. Comme c'est beau Haleluya. Ese d'être ngene ari sauvé. byiza ko warakijijwe. Dieu Tout-Puissant, Mana nyene ububasha bwose, toi wewe qui t'es révélé en Jésus, wihishuye muri Yesu Kristo umwami wacu, veille sur nous utwitwararike et sur la parole. kandi que nous avons witwararike ijambo tumaze kumva. Aide-nous udufashe à la repasser dans nos cœurs et à la croire turigumye mu mitima yacu turyizere, ushobore dans notre vie, mu buzima bwacu la faire devenir une réalité. kurigira igifatika c'Imana. Personne, ntihagire que umuntu personne avec une conscience chargée hamwe de péché n'umutima puisse être ça. urimwo ibyaha yova hano, Qu'il puisse ariko de préférence maintenant venir devant, ashobore maintenant venir kuza devant. imbere muri kano kanya. Vaut mieux venir devant que ashobore de kuza repartir, imbere quitter mbere, cette ariko salle ntasubire sans- en inyuma s'attestant même à l'endroit même où l'évangile a été prêché. ategereye n'aho havugiwe ubutumwa, maze ashobore guha amahirwe umwami yakira ibyo yasezeraniwe, ibyo twahawe, ibyo twateguriwe. Mwami Imana, ntihagire umuntu n'umwe muri Et twebwe là qui peut s'aider et se sauver. yoba agomba kwikiza, yoba agomba kwitabara, yoba agomba kwibohora, yoba agomba kwidegembya, umwidegembya, ariko wowe uri hano, wewe wamaze gukora ibyo byose. Haleluya. Mettons à ta disposition. natwe turakwiyeguriye mwami, ube Que ta hafi, présence soit perceptible. ukuba hano kwawe umwe wese akumve, ashobore kubigiramo umwimenyerezo, Et que chacun puisse umwe savoir que wese si le ashobore Seigneur kumenya est ko présent. umwami ari La hano. pleine délivrance, la pleine ukubohoka kuzuye, ugucungurwa kuzuye, agakiza n'amahoro kuri abo bose, et sur qui le repos le n'abo repos de Dieu bose se repose. ukugomba Alléluia, kw'Imana kuri alléluia. kuri bo. Seigneur, tu es Haleluya, proche. haleluya. Mwami uri hafi, uri hafi cyane yacu, uri hano, ndabizi ko wamvuganye natwe. Amen. Je loue la puissance de ton sang, ndashima ububasha bw'amaraso ta yawe parole n'ijambo et ryawe de ton esprit. na mpemu wawe. Loué sois-tu Nushimwe éternellement. ibihe bidashira. Amen. Amen. Amen.